muri jewe ubwa mbere hoho maze kwikanga ko navye kunda casanga hari isashe kubera ko inyama ifuka mu nda byo mu nda yose yagize nte sinzi ngo basige mu ibarabara n'ubu sinzi yagiye ariko wamfise amatsiko yo kumenya mu nda yawe hameze gute mu nda wanje urumva nyene ati ubwoba nanati ubwo urumva ko n'inyama ziri ku mu nyuma hamaze kuvyo sashe n'inyama bakuye ku matako bagenda barakata bahoma hehe kunda nukomeze mu nda yawe hariko inyama zo ku matako bagebana no kuvuga ngo no ku matako naho wagize ibikomere nyine hari ibikomere aha hose hari ibikomere rero mba ari inyama bagize nte bakase baca barazana gusa nyine nga abapasuye uku n'abapasura hari umusoso bakuye barakuye guku baca bazana afuka hehe aha mu nda baca bashona ahadasigaye ko hakwana baca barakata ngaho uku baca baraterateranya nta mukondo ofisi urumva kenshi bavuga ngo umuntu adafise umukondo acapfa ariko je nta mukondo ofisi mugandiho umunda harameze nk'aho abandi usibye ko atamukondo ofisi oya no kuvuga hari deforme ntihameze nk'abandi no bandengera amategeko naringiye kuvuga ngo utwereke turabe ariko nibaza ko no bandengera amategeko ariko ntaco umuntu wese areza kuvyimagina avyumvira ukuntu babimeze polisi ko bimeze gusa hari benshi bakunda kuri amazi ko nyene ati nivyo bintu by'ukuri atubwira cyane n'ububeshi ndibeko n'ubwa mbere ku ntene nashinze naberetse kuko wanje ushatse ko nabereka ubwo biroroshe none urashobora kutwereka natwe ngorane uyu n'umunsi mwiza igitondo cyiza twabyutse tubona birakonze murabizi yuko iyo umuntu aramutse akaramuka ari ubuzima aba ari ibintu byo gushimira Imana ndashimira Imana rero ko twaramuze turi bazima nshimira Imana yuko nawe uri kuraraba kino kiganiro amasaha yose uri kurakirabira ko uri muzima Imana ihabwa icubare yoyo iduhereza ubuzima ni Sandi Umoja TV ya televiziyo yanyu mukunda kandi mura mukurikirana buri munsi kuri micro ni Arvera Muhimbare inyuma ya kamera hakaba ari yo Ngege ako umunsi umwe Ngege nawe nzomuzana ndamwicarike nga dufate kamera tuyinstale hariya Ngege tumuzane tumwicarike nga hama dukorana ikiganiro muze murabona Ngege namamvuga ninde kaze cyane kuri Sandi Umoja TV ndabashimira abantu mwese mwama mukurikirana ibikorwa byacu buri munsi dufite umutumire witeka uyu munsi tugiye gukorana ikiganiro ni uyu musore mubona yicaye nga iyo tuvuze ngo Imana igira neza Imana izura umupfu izura umuntu mu bapfu ikamugira muzima no kuri birashoboka kandi birabaho nivyo bintu mugiye kwimvira kuno munsi mwumva igitangaza c'Imana mwumva uburyo Imana ikomeye ndakwakiriye cyane kuri Sandi Umoja TV murakoze cyane nenda bashimishije bose reka ndagusabe wongereza akajwi kubera ko ndumukobwa nkaba ndiko ndavuga nkoko nawe uri umuhungu gace vuga kurumva ko biba biteze okay hama ndabashimye cyane bose kunyakira hano hantu kandi ndishimye cyane mfasha widondora abantu bariko baradukurikirana bamenye umuntu turiko turaganira ninde avuka hehe mu majambo make urinde ku mazina nitwa Havugiyaremye Cassius King ariko bamenye ku izina rya King hama ndumurundi ariko nsanzwe mba mu mahanga mu gihugu ca Tanzania izina rya King ni izina witwa n'abavyeyi ba yeah ariko woba warabajije papa wawe cyangwa mama wawe impamvu bakwise King mbo nabajije kuko na papa nyene asanzwe yitwa King majambo make wiswe izina ry'abavyeyi ba yego King karibu cyane kuri Sandi Umoja TV asante sana uyu musore mubona nga King nabonye inayiwe kuri Facebook mba interest cyane ndavuga ngo ndumva nkeneye kumurondera narakwandikira bizi ndakubwira nti ndakeneye ko tuzoganira kubw'amahirwe make sanga uri muri Tanzania urambwira ati igihe kimwe ninaza mu Burundi nzokurondera tuganira ubwo rero ndagushimiye kuba wandondeye utatayiseze nanjye ndagihoye cyane rwose nari bisamatsiko yo kumenya ibintu nabonye kuri Facebook nabonye ko sinabonye ntahe yaguye narabonye ntahe bavuga yuko Imana ishobora kuba yaragukuye mu bapfuye ushobora kuba waragize ikibazo gikomeye hahandi abantu bose baba bazi ko wapfuye nawe ubwawe wumva ko wapfuye ariko Imana ikaba ari isigara ivuga gusa ati nubwo bose babona ko wapfuye usigara uri muzima baho nico kintu ngomba udusangize uno munsi kuri Sandi Umoja TV abantu benshi ubaremwemo imitima bumve ko nta hantu namwe Imana itokura umuntu kandi Imana iracakora ibitangaza karibu cyane
ego reka manze mvuga ati shalom shalom kuba ariko bambona bose aha mangu twayivuze cyangwa kuba byumvise ni ntayi wanje yambayeho kandi iby'ukuri nkuko biri Imana ikura kure jewe nawe mu guca Tanzania ngeze mu Burundi ariko ntivyakuba ngombwa ko amahigwe ndayagira kugira ngo nisanzwe mu muryango camita muhari sanganya no kuvuga ngo hari ahantu mu Carama kujya mbere hama ayimfashe taxi vero kijya gihe rero turimo turagenda niho imodokari y'ibeni yadutuka inyuma ntitwari twayumvise yari pakiye umusenyi kijya gihe rero ikitwurirako itwuriyeko no kuvuga ngo majambo make yarabagonze atugonze hama bazi umuntu agonzwe ko uvuze ngo yaratwuriye sinabaza ko ibeni ifise umusenyi ikuriye wasigarura umuzima novuga muri rimwe ikintu cyagora mbo iratugonze itugonze rero je ngo mwibarabara taxi vero agwa ku ruhande igitangaje rero no kuvuga ngo iyo beni yaciye icisha ipine ry'imbere mu nda iwanje imaze kwisha mu nda rero no kuvuga ngo buretse hano turahatinda gatoya kare uri kurabimbwira nakubwiye nireka duhagarikire hano kubera ko ndumva ukomeje kubimbwira uhavuma uburyohe bw'ikiganiro ndabanireka ndaza kubikobaza mu kiganiro tubiganire neza umbwije ukuri imodoka yarakugonze uragwa mu ibarabara uguye mu ibarabara yari imodoka yuzuye umusenyi ikamyo urayizi uryamye mu ibarabara ikamyo iraza irakugonga mu nda yigo yangoze mu nda hamukaba ukiri muzima ndacyari kwe bitandasha Imana byagenze gute no kuvuga ngo imaze kungonga umva ko ipine yashiye mbisha mu nda isha pasokinda ivyo mu nda bice bisanzara hehe mu ibarabara no kuvuga nyine ubwiye ngo shagira ante batakara cyane agiye kwikangura heze indwi zibiri ndi muri medecine nikanga usanga kunda hariko isashi buretse nubone ari ibintu twumva iyo umuntu ariko arabyumva abayumva umenga nibitangaza nk'ico nigitangaza uyu mbwiye ko ushobora kuba inda urafungura kwanza urafungura ibintu byose cya kintu cyose nta kintu na kimwe ushobora kugira ngo kikomerere no urambwiza ukuri ko amara yawe yose yarasesetse araja cyane gose warayabonye nayabonye nyene amara sawa reka tureka amara urabizi ko mu nda hafatana n'igiti cy'umugongo imodoka imaze kuguca ko nta kibazo baragize ku giti cy'umugongo cyangwa ahandi hantu mbo ku giti cy'umugongo nta kibazo nagize usibye ngamwitako igufa rye ryacomotse ngaho komeza n'intahe yawe rero hama hirya gihe rero bimaze kugenda kumva ko haize indwi zibiri nikangwe ndi muri medecine hama ntamenye ibyabaye kuvuga mu majambo make wamaze indwi zibiri muri coma hama izo ndwi zibiri ziheze ndavayo ndikangura ariko nubwo nikanguye ubwenge utaja yani ku gihe ubwenge budatonze neza hama hirya gihe umaze kwikangura nimba wowe buvyibuka nirihe jambo baratanguriye ko kuvuga kubera ko bavuga ngo iyo umuntu ari muri coma hari gihe arandama kavuga amajambo ubabuka nk'ikintu waravutse uvuga mbo ijambo navyuse mvuga yari indirimbo yo muri kantike mu toci kirundi ihereza igitabo ivuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu guhora ruserangurika gute niyo ndirimbo wavyuse riri yego amfise amatsiko yo kumenya ikintu kimwe barakunda kutubwira ngo umuntu iyo ari muri coma abona ibintu byinshi cyane wewe cyangwa akabona agiye gupfa urabona iyo umuntu agomba gupfa ugapfa ntupfe ugashika ngo kumwe mbonyiro yabiririmbye neza avuga ngo naraye ku marembo y'ijuru umugabo we nibaza ko atari karavuga ivyo gupfa ukabona ushitse ku marembo y'ijuru ariko ntiwinjire cyangwa ukabona ushitse kuzimu ariko ntugereyo wewe woba hari ahantu wagiye muri aho habiruka ukabona ibintu bidasanzwe utarusanzwe ubona mu buzima bisanzwe neza cyane no kuvuga nayibonye kubera ko cya gihe nabonye umuntu yari yambaye kanzu yera aje kuntora turengana kuri barriere ya mbere tuhasanga undi muntu yambaye kanzu yera kuri barriere ya mbere bababwiye ibiki nicyo ngome mvuge kijya gihe mbona afisa akantu yampimisha jewe yapimisha mu kiganza kamuri kuku ciburyo no mu ruhanga akaciyandika igitigiri indwi ubwo ni corona bariko baragupfira sinzi kiriya gihe corona yari yaramaze gutera yatende mu bitaro ubwo ni corona birarangiye oya ntabwo ari corona kiye gihe rero turarengana kuri barriere ya mbere ni ku ya kabiri guco bigenda kunyene naho nyene bagupima mu kiganza no yandi gitigiri indwi tugarukira ku barriere y'indwi
kubera indwi no kuvuga ko uwo twasanze yacambira ngo we ntibikunze kugira nte kurengana hano hantu cyane baza kubera iki kuri umunsi bangonga buke ku munsi waho urangiye nari naguze bible na kantike cyambona anyeretse hano hari bible na kantike acambira ngo genda utore ijya Bibiliya ugende ubwira abantu yuko impumyi zihumuka iyi muga bigenda abacumbage bagasimba acinyekana ya kantike acinyeka rya ndirimbo ivuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu guha rusengeruka gute ngo ngende ngirente ndavyamamaza nije nabonye bica birangira aho nyene ariko abantu mukagira amahirwe waragize amahirwe yo kugenda umumarayika araza gutora uremera kugaruka mbo ico gihe kubera ko bwanje nanigana umenga no gwambandanya ariko ntiyabikunze none inzira igenda ntiwayibona ntube wariciraho gareka uyumva ko bari bariyeri nshaka kurengana mfise amatsiko yo kubaza ikindi kibazo niba warashobora kubona ivyo bintu abamarayika babonye baba bameze gute baba basa gute niba abantu bari baje gutora barabamarayika muri kuvuga yari umuntu afite isho kigabo muremure umumarayika w'umugore wabonyemo oya ntavyo ndabona kweri bana ndiko ngubaza kubera ko ko sivuga bwa mbonye umumarayika ko yere kwasanzwe ndarigira umugabo nta musi ndigira mbona umumarayika w'umugore wamubona abamarayika babaga ya wabonye umumarayika yarameze gute rero hambavu kuba yari umugabo hambavu ko umugabo no kuvuga yari ubwiza bwe nuko aba yambaye dufatiye nk'ikanzu yera mugabo afise iki amababa ya kandi umuntu w'ingufu no kuvuga ngo ni ji nakamarayika kato nkaho ni ikintu nyine kinini nyene abo bamarayika indwi bose waciyeko bose baba ari abantu bigangi nyene buzuye kabisa babaga ya hama mubo wabonye barabazungu barabirabure cyangwa barabasa na jaune barera bari basa mbo muvyo mbona cyo muvyo nabonye no bari nk'abazungu ugira amahirwe yo kugera ku marembo y'ijuru ragaruka yego remera uragaruka kuko urumva byango manemera umaze kwikangura ukisanga mu bitaro wararimbye indirimbo urukundo rw'Imana wari wumva ko ugwaye umerewe ubabaye mu majambo make kuko nibaza ko baragusobanurira barakubwira ibintu kono barasobanurira hama umaze kumva ibintu kono byabaye muri wewe wiyumvise mbo muri jewe ubwa mbere hoho maze kwikanga ko navye kunda casanga hari isashe kubera ko inyama ifuka mu nda byo mu nda yose yagize nte sinzi ngo basike mu barabara n'ubu sinzi yagiye ariko wumvise amatsiko yo kumenya mu nda yawe hameze gute mu nda wanje mu nda urumva nyene ati ubwoba nanati urumva ko n'inyama ziri ku mu nyuma hamaze kuvyo sashe n'inyama bakuye ku matako bagenda barakata bahoma hehe kunda nukomeze mu nda yiwawe hariko inyama zo ku matako bagebana no kuvuga ngo no ku matako naho wagize ibikomere nyine hari ibikomere aho hose hari ibikomere rero mba ari inyama bagize nte bakase baca barazana gusa nyine nga abapasu yuko n'abapasura hari umusoso bakuye barakwiye guku baca bazana afuka hehe aha mu nda baca bashona ahadasigaye kwakwana baca barakata ngaho ku baca baraterateranya nta mukondo mfise urumva kenshi bavuga ngo umuntu adafise umukondo acapfa ariko je nta mukondo mfise mugandiho umunda harameze nk'aho abandi usibye ko atamukondo ufise oya no kuvuga hari deforme ntihameze nk'abandi no bandengera amategeko naringiye kuvuga ngo utwereke turabe ariko nibaza ko no bandengera amategeko ariko ntaco umuntu wese araza kuvyimagina avyumvira ukuntu babimeze polisi ko bimeze gusa hari abenshi bakunda kura amazi kunyene ati nivyo bintu by'ukuri atubwira cyane n'ububeshi ndibeko n'ubwa mbere ku ntene nashinze naberetse kuko wanje ushatse ko nabereka ubwo biroroshe none urashobora kutwereka natwe ngorane ni ibintu byo gushimira Imana wicaye ngaho no munsi wiyumviriye Imana bifata nkande mbo Imana jewe iyo ndiko ndayumvira hari jambo Dawidi yavuze ngo Imana ngo ni ya mbo nanje sinumva ngo ni ya gusa ni kibirengeye kubera kurumva ko twarumva ibitangaza tusaba muri Bibiliya ngo Yesu ngo azura barazaro nabandi tukorumenga ni ibintu byabaye nk'imigani
ariko je kugeza ubu mfise ukwizera ko iyakora kera no bari gikora. Bihora bishika ukumva uragize ibibazo mu maguru yawe bitewe n'izo nyama bakuyemo bikanka ukumva nk'amaguru arakurya cyangwa hari ikintu kidasanzwe gitandukanye nuko abandi bantu bamerewe bibaza ko kiba cyaravuye kuba hari inyama zimwe bagukuye. Nta kibazo na kimwe ntuze kugira kuko iyo Imana ikijije ntifufahaza irakiza burundu nyakamenyekana. Kandi sivye ko ubwa mbere babantu ubwo ngo bazonca ukuguru ariko ndababwira ati kumana nizeye ntagura muzonca byose bagenda neza. Kandi gitangaje ikintu havuze muri iyo misi yose nagwaye mu bitaro ntabwo umwanda mukuru wa chefo bari batuwe ngaha mu Rubavu naguma namba kanko gasasha ka poshe niho byaca nanye barambwira ngo urumva ngo ntibizokunda kuvyanga gucefo nakango bizongwa bica hehe aho nyene ariko no ndabwira ati ntigikunda Imana yo irazigezogirana iso bigenza ariko no vyanga biragenda neza barahashona uwo bicefu. Imana yabwico. Amen amen. Mara yoba yarasesese nta na rimwe yoba yaratobotse cyangwa ngurigirike. Nta na rimwe. Tangaza bye. Cyane bose. Wabuze ukuntu amara yoroshe nubwo ntarayabone ko ndavyumva yuko n'utuntu tworoshe cyane birenze uko tuvyiba. N'utuntu tworoshe kandi urumva ko mu ibarabara bari micafu gato inyuma nomvese ko amaze kushika mu bitaro bamanze gushira mu ibase y'amazi barayaronga anye kurumva ibicafu bike amara nyene. Mbabarira nwenge. Nibya bintu bavuga ngo akabigatwengwa nakeza. Amara yawe barayafashe barayaronga mu ibase amabara gutwara mu. Nawe uco vyumvira numva ko hari ibicafu ntibashobora kuba banyopera bikiriko. Abavyeyi baba barakijijwe. Barakijijwe. Byari ibintu bibabaje uravyumva. Karagahinda gakomeye cyane ariko iyo babonye umwana wabo uno munsi arukameze abavyeyi bawe yimva. Barunezerewe cyane gusubye ko benshi maze gusura iyo sanzwe mva muri Tanzania benshi bavuze ati ivyo byose si waje ni umuzimu n'ubu benshi bashobora kuntinya bakamvuga bwatojya ni umuzimu. Reka ndakwite mvuye kure wa mu ntaje bitwaye wavuye kure mu majambo make wavuye mu rupfu nimvuye mu rupfu kabisa wari wapfuye neza ariko Imana bari yikora ibitangaza ko urabizi ikamyo ikakugonga yuzuye umusenyi ugasigara uri muzima ni ibintu byo gushimira Imana. Hari abantu benshi uyu munsi bashobora kuba atavyizigiro bafise bumva muri bo bihevye ariko ndagira ngo gira akajambo babwira. Nk'ijambo nababwira hari abantu benshi baho n'ivyo gutandukanye bakaca bihebura cyane ariko ngarabye ko Imana irakiza kandi yatabara. Kandi ikintu cyose mu musiguzi gatatu navuga neza ngo ikintu cyose kibera umwanya wacu bisura ngo ubonye ikintu kibayeko ntuce utangara wihebe ni programa y'iki y'Imana. Wewe ufise ibibazo ujya afise ibibazo niyizire ko Imana yoyo atayitokura umuntu na nyuma yaze ngo yagirane irakora. Akabazo kanyuma tuja musozero y'ikiganiro cacu ari akajambo kamwe wambwira ngo ntabwo bwari bwa mbere ubonye umumarayika ko kusanzwe uhishurirwa so niko biri. Iyo uvuze ijambo guhishurirwa hari umuntu hano hanze tutaba turigira tubona icyo kintu cyitwa guhishurirwa. Iyo uvuze ijambo guhishurirwa mu busobanuro bwiyaguye ushatse kuvuga kwerekwa suko kugira ngo mwe mugire ayo mahirwe yo kugira ngo Imana ibiyereke mu bigenza gutuma mwakoze. Mbona kuvuga amahirwe si ya bose novuga ko nka jewe ibintu byo gusenga nabitangwe nk'umwana muto hama ni kuvuga hari ikintu bitandukanye ingabire nibango je singabire mfise ahubwo nibango navukanye gihishurirwa. Ni kuvuga ko rero kenshi bivaye n'ukuntu nkunze gukora amasengesho nkisonzesha nkaduha ku misozi nkirigo nkararayo mfise amahirwe menshi cyane yo kumvuga niki rimwe na rimwe n'Imana cenke abamarayika. Imana iramaze kukuvugisha ubwayo Imana twusenga. Si ubwa mbere si rimwe usibye ko kenshi kino gihe abantu benshi bashabitara kutariko baranyita ko n'umufimaso nibivanye nuko Imana inkoresha ariko je neza kariki Imana mu ijuru. Ni kibazo nabaje kivuga ngo Imana kumwe yavugisha Mose kamubwira ngo Mose ikavugisha Abrahamu Imana ubwayo iramaze kukwivugishiriza wowe. Si rimwe si kabiri nayikubwiye iramvugisha. Musi yakuvugisha ikintu bwa mbere kuvugisha nimba atari banganike ikintu Imana yakobari. Ikintu Imana yambwiye bwa mbere nibuka umunsi wa mbere cyangwa kumvugisha yarambwiye ati burya wewe nzohugira umuntu akomeye cyane nzogutuma kuvuga ubutumwa mu mahanga nzokoresha ibitangaza uzosengera abantu bazagwa ingwara zitandukanye bagurwa batandukanye zasida nizi kumakomeye bazokira. Biratandukanye cyane kuba
imana yatumye abamarayika bakaza bakakuganiriza, imana ariyo yabatumye, no kuba imana ariyo yakuvugishije ubwayo. Wewe uvugana n'abamarayika cyangwa uvugana n'imana? Mbona kuvuga ngo imana n'abamarayika batandukanye. Kenshi re imana ikunze gutuma abamarayika nige humva ijwi ry'Imana. Kuvuga ngo uhora wumva ijwi ry'Imana. Rimwe na rimwe numva ijwi ry'Imana, uno mwanya nkumva ijwi ry'iki ry'amarayika, ariko shamenya ati ijwi n'iki ni ry'Imana cyane n'iki ry'amarayika. Ariko tugerageje gusoma muri Bibiliya uhereye mu itanguriro ugashikana mu vyahishuriwe Yohana muri Bibiliya, kandi Bibiliya ni ijambo ry'Imana, abantu benshi barakorera Imana kandi bakayikorera mu mpemu no mukuri. Abanditse muri Bibiliya nubwo hari n'abandi bakora amanyanga, ariko ni karare uzumva ngo Imana yavuganye nabo, Imana yavugaga ke gashoboka. Ugiye no kuba harura muri Bibiliya incuro Imana yavuze ni incuro zike cyane. Abantu bakinogiye mu bigenza gute kugira ngo mwame mwumva Imana cyane gusumba abasogokuruza uburyo bayo? Aho nyene nakubwiye ijambo rivuga ngo Imana turavugana, ariko si misi yose ni rimwe na rimwe. Ugerageje nko guharura incuro Imana yo bimaze kuvugisha ziba zingana gute? Mbo kuva ntangura kuba nja muri ivyo byerekwa Imana, kumva ijwi ry'Imana kuba ari ni gatatu. Yindi misi yose n'abamarayika. Ni kingi twariko turaganira, uno mutumire namutumye ko kugira ngo tureme imitima y'abantu, abantu bihevye, abantu bumve ko Imana iracakura kandi iracakura ibitangaza, kandi abantu bumve ko Imana umusi w'umuntu utaragera, Imana itakurekuye naho Satani yokora ibingana gute, nta kintu na kimwe gishobora kukubako. Kingi reka ndakusabe ugira akajambo bwira abantu ariko radukurikirana kuri Sandi Umoja TV, dusozerana ikiganiro cyane. Mbo ikintu nababwira ndabahanura, ndabaremesha kugira ngo bizere bamenye ko Imana iriho, kandi uko ari kera n'ubu ni kwizente niko ikiri. Ndabasaba kandi yuko iyi ntaye yanje mbo yumviriza cyane, bakayimara ndetse bakayisangiza n'abandi. Yego tugishimire ko waduhaye umwanya wawe tukaganira. Ndabashimishije rwose. Sandi Umoja TV iragushimira. Nanje ndabashimishije rwose. Ndabifuriza kugira amagara meza, ndabifuriza kugira ibihe byiza, ndabifuriza kwagukirwa no kugira kure cyane hashoboka. Namwe umwese bagira neza. Ndabashimiye n'abantu mwese mwafashe akanya mugakurikirana kino kiganiro, nibaze ko cyafashije imitima ya benshi. Reka ndagusabe ngo gipartage kugira ngo n'abandi bakibone, babone ko Imana iracakora ibikomeye. Turabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.